Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwatuye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Ni mu gihe hamaze iminsi havugwa impfu abadiaspora cane cane ababa mu gihugu c'Ububirigi ndetse no mu bihugu vya Canada ndetse na benshi baba ku mugabane wa Buraya. Kuri ubu abo barundi baba hanze imbere z'igihugu c'u Burundi ndetse n'umugabane wa Afrika bakaba bavuga ko bagiye kwinubana kwinshi. Ivyo bikunyurwa nuko bamaze igihe bikeka uburozi bwoba burungikwa ngo buvuye mu Burundi. Ni mu gihe kandi umumenyeshamakuru Bob Rugurika yarongoye iradiyo RPA hamwe na Rondas Tungimana yahoze mu mugambwe CNDD FDD ubari mu buhungiro nawene mu Bubirigi baheruka kuvugira mu kiganiro ca RPA bise ijambo ni rwawe ko baba bafise amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze barimwo nabone abo babiri bagizwe n'abamenyeshamakuru abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abanyepolitike n'abandi ko baronderwa kugira ngo bicishwe isumu iyo bahungiye hakoreshejwe bamwe mu barundi bagiye kwiga muri kimwe mu bihugu kiri i Buraya. Aya makuru rero ni menshi cyane kuri ubu benshi mu barundi bari muri ivyo bihugu bariko baravuga amajambo atandukanye ndetse tuza no kugaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye kuko ngo kuri ubu bose ubwoba bwatanguye kubataha bavuga ko n'ubundi bagiye gutangura kwinubana kuko buri wese atomenya uwo bagendana uwo ari we. Ese ni ukubera iki ibi vyatanguye gutya? Kubera iki urupfu rw'uriya mukenyezi yishwe ku wa kabiri w'iyindwi rwatanguye kuvugisha benshi. Ntuze gucikanwa muri ano makuru ku buryo burambuye. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ko bakongomani batanu harimwo abigeme babiri n'abasore batatu baserukira Simba Dodo Fisto bari bapfungiwe muri Beseri ejo ku mugoroba boba bararekuwe. Ni benshi babatabarije abatanze intahe zabo kuvyiboneye n'abandi bose bagize ico bakora, abo bose nabo gushimirwa. Uburenganzira bw'umunyamahanga nabwo nubwo kubahwa mu gihugu cacu ciza nk'ic'u Burundi nk'uko abarundi mu bihugu vyinshi kandi nabo baba mu bihugu vyinshi kandi nabo bakaba bipfuza kubahwa mu burenganzira bwabo. Hari benshi na cane cane begereye ubutegetsi bibaza ingene bigenda ngo umunyamahanga akore inama ya politike mu Burundi. Uti bigenda gute ngo umunyamahanga yiyamamarize mu Burundi? Inyishu babonye nuko kugira inama ari uburenganzira bwa kiremwa muntu, kugira ivyiyumviro vya politike navyo nyene ni uburenganzira bwa kiremwa muntu. Abakongomani bari mu Burundi batorera muri ambasade yabo mu Burundi nyene, birumvikana ko bakorera imyamamazo no mu Burundi. Nababwiye nigenda maze section za CNDD FDD mu mahanga ko zose zidakora inama kuri kwamye kandi inama nyinshi bakazikora mu bubare nk'uko abakongomani babikoze. Abarundi benshi rero iyo bari mu mahanga nabo barakora amanama mu barata nkomanzi. Ni ibintu bisanzwe cane mu gihe atani intumbero yo konona irimwo. Iyi rero akaba ari inkuru nziza cane. Aya n'ayandi ntuze gucikanwa ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Muhaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko rero natanguye ano makuru mbibabwira, bamwe mu barundi bahungiye ku mugabane wa Buraya bari mu buba bwinshi nyuma y'impfu zidasiguritse za bagenzi babo. Nkuko natanguye mbibabwira, abo barundi kandi bakaba batewe ubwoba n'amakuru bagenda bahabwa ko hari amashano baba bararungikiwe n'ubutegetsi bw'u Burundi kugira bubagandagurire iyo bahungiye. Urupfu rwa vuba nkuko tumaze iminsi tubibageza ko n'urwahitanye umurundikazi Rose Ndayishimiye yaba mu gihugu c'Ububirigi mu gisagara ca Charleroi rwabaye ku munsi wa kabiri w'iyindwi turiko dusozera. Abazi Rose bavuga ko yaheruka gusanga y'umugabo wiwe yahungiye muri ico gihugu avuye mu Burundi. Ni mu gihe kandi itangazo igipolisi c'ico gihugu
c'Ububirigi casohoye cavuze ko casigiye ko catoye ikiziga ciwe mu nzu y'uwundi muryango w'abarundi babana hafi. Ikinyamakuru candikira mu Bubirigi La Nouvelle Gazette kivuga ko Rose Ndayishimiye w'imyaka 48 yari yagiye gufasha udukorwa two muhira uyundi mukenyezi mugenzi we ntiwaheruka kwibaruka, ubona ko bari bazinanye kuva mu Burundi. Igipolisi co mu Bubirigi canatangaje ko casanze ikiziga ca nyakwigendera kiri munsi y'igitanda mu cumba c'abana muri urwo rugo yari yagiye kuramukanya. Ijwi rya Amerika ryandika rimenyesha ko ivy'urwo rupfu rw'umurundikazi vyateye icuka kibi mu Barundi baba muri ico gihugu ndetse n'abandi baba mu bihugu vya Buraya. Ni mu gihe mu kwezi kwa Myandagaro uyu mwaka hari uyundi Murundi yapfuye mu buryo budasiguritse muri ico gihugu inyuma y'ukwezi kumwe hapfa uyundi mu gihugu c'Ubuholandi. Aho uwo wa nyuma abaganga bemeje ko ibipimo vyerekana ko mu nda yiwe hari hasa n'ahaturiwe n'ubumara. Bamwe mu Barundi baba mu Bubirigi bakaba bavuga ko bagiye kwigengesera abo bagendera n'abo bagendana. Umumenyeshamakuru Josephine Jones Nkunzima umwe muri abo yabwiye Ijwi rya Amerika atya: tugendera ahantu henshi, tugendera n'abantu benshi, kwicarana abantu baraja mu manza, ivyo vyose tujamwo ni risque kubera ntubuzi umuntu muri kumwe. Hama ngaha i Buraya ni hahandi ushobora no guhura n'umuntu muwe rimwe ubwa kabiri ugiye kumuramutsa kubera uba kure ukagenda ukanarara ku muntu rero agashobora kwicirwaho agiye kurara. Yabandanije kandi anavuga ko umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kwicarana n'abandi kandi yaragiye kuryoherwa. Ngo ubu rero ni ukwicungera abantu bagendana, umuntu akaraba aho aza umuntu ico ngo anyway ico ufungura urumva ntitwijajare. Abarundi bavuga ko bagiye kwinubana ku bwinshi, ivyo kandi bikunyurwa nuko bamaze igihe bikeka uburozi burungikwa n'abavuye mu Burundi. Ni mu gihe umumenyeshamakuru Bob Rugurika na Leonidas Hatungimana yahoze mu mugambwe CNDD-FDD ubu ari mu buhungiro na wene mu Bubirigi baheruka kuvugira mu kiganiro ca RPA bise ijambo ni rwawe ko bafise amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze harimwo nabone. Abo babiri bagizwe n'abamenyeshamakuru, abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abanyepolitike n'abandi baronderwa kugira bicishwe isumu iyo bahungiye hakoreshejwe bamwe mu Barundi bagiye kwiga muri kimwe mu bihugu kiri i Buraya. Aya rero niyo makuru ariko aravugwa cyane ku mugabane wa Buraya ndetse no mu ba diaspora benshi ku birabana n'iri shano n'iyisumu bafise urwikekwe ko bashobora guhabwa umwanya n'umwanya kubera ko ngo hoba hararungitsweyo abantu benshi baryitwaje. Ni mu gihe kandi muri ano makuru tuyabandaniza mu gisata c'ubutunzi aho ngo Burundi budashobora kuba igihugu cifashe mu mwaka w'2040 mu gihe bugishora ibintu bidahinguye ku isoko mpuzamakungu, mu gihe uko amatora abaye umutekano ucungabana, mu gihe kandi igiturire kitagwanijwe. Ibi ni ivyashikirijwe na Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guca urwevu no guhindura ingendo Paxem, mu gihe yari umutumira mu kiganiro cyo guhanahana ivyiyumviro Conference Débat categuwe na club y'abanyeshuri biga igisata c'ubutunzi bita Club Actualité Économie yo muri kaminuza y'u Burundi Urumuri. Ikiyago categuwe ku kivugo kigira giti imbono y'u Burundi, igihugu cifashe mu mwaka w'2040, igihugu gitunze umwaka w'2060 hamwe n'ivyokorwa mu gutunganya ubutunzi bw'igihugu. Faustin Ndikumana yamenyesheje ko Burundi kugira bushike kwihangiro y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 ngo nuko igihugu kibanza kumenya uko gihagaze uyu munsi mu vy'ubutunzi n'icokorwa kugira inzitizi zituma igihugu kidatera imbere zitorerwe umuti. Muri zo nzitizi Faustin Ndikumana akabona ko Burundi budashobora kuba emergent mu gihe hagishorwa ibintu bidahinguwe, mu gihe ata buryo bukwiye bwo kwegeranya amafaranga, mu gihe igiturire
kitagwanijwe bikwiye ndetse no mu gihe umutekano uguma uhungabana igihe cose habaye amatora, aho akagira ati kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubutunzi bw'igihugu bwagabanutse ibice 30% kubera ihungabana ry'umutekano. Gushika uyu munsi ntiburasubira kwiyongera. Uyu rero arongoye ishiramwe Parsem akabona ko hoshirwaho uburyo bukwiye bwo kwegeranya ubutunzi buva hanze y'igihugu, ngo kuko uburyo bwegeranywa hagati mu gihugu budashobora gushikana igihugu ku mbona kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Nayo kandi Professeur Siriake Nzirorera, mwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubutunzi, habona ko kugira mu myaka 17 isigaye Burundi we bwavuye mu bihugu bikenye bugana ku gihugu cifashe ari uko haba intwaro ibereye ikomeye, intwaro ibereye atari y'amajambo ahubwo intwaro ibereye ishirwa mu bikorwa. Ku bwa Salomon Nsabimana, mwigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba n'umwe mu bafashije gutegura irya mbono y'ingene Burundi babwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'umwaka w'ibihumbi 2060, agira ati ko leta yamaze kwerekana gushaka, hasigaye ko abarundi bose bafata iyo mbono nk'iyabo. Ikindi kandi ngo habe guhingura ubutunzi igihugu gisanzwe cifitiye hatibagiwe gushira ku kivi urwaruka kuko narwo nyene ruri mu butunzi bw'igihugu. Mwamenya ko kandi iyo deba y'ubutunzi yari yatewe iteka n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaha abahoze ku rugamba Albert Beri Mutabazi. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucigarwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe aho bayerereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa, bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Nunkuza TV, Imana ibahezagire.